mwa kino gihugu twarabivuze umuntu arashobora gukura yiba mu Rugarama agakura yiba ku Rusenge agakura yiba amanota ku ishuri akagira imana urabona ko burya n'igiturire no mu mashuri kiraza uyu muntu kubera yaronse diplome mari ngo yabaye umushikiranganje mari ngo yabaye kiriye aho uca umubonera rero yuko iyo ndero yo kuzika toyigeza abona ningene yigenza mu bintu no mu bantu nico gituma tuvuga tuti umuntu agomba kuza gutwara abandi murabaza ahari ngoma z'ubwami kugira umuntu abumwami kuva bazi ko azoba umwami arafise indero yaronka n'ingene yagira mugabo ivyigwa bishasha biruha kuboneka nuko bitanzwe n'umuhinga yitwa Frederick Ibsen yarerekanye akoresha imwe bitare théorie du changement yarerekanye ko umuntu ku myaka yari yose ashobora guhinduka rero twe tuvuga tuti leta yaba mu byukuri babona ko ico kintu ari kibazo dufise abantu bamaze gushira imbere ivyo twokwita les antivaleurs bashireho ishuri specialize bazana abahinga bigishe ntihagire umuntu numwe azoza gutwara abandi ataciye mu iryo shuri kuko n'umuhamagaro utagiye kubikora nk'umuhamagaro niba usanga bace bagira ico bita accumulation de richesse usanga bafise ikintu bita umwina umunoho indandeyende ukamubonera gusa yuko bimwe aje kuvuga usanga umuntu idushe toilette abigira inzahabu kandi akanezerwa no kubishira kwibarabara erega c'est une maladie iyo ngwara yitwa la kleptomanie ingwara rero yitwa la kleptomanie ni ingwara y'umwina y'umunoho imwe imeze nk'isiha yiburushinga itajisha ikibisuka itarima ikibigita kitacambara abantu nk'abo rero mu gihugu burya n'icyaha ku gihugu ubibonera ukuntu ashobora kugira garde-robe y'impuzu 300 atazopfa yambaye nimwe ivyo ni ibintu vyuzuye mu kino gihugu ntitubeshane abantu rero nkabo nibaze ko bagwaye syndrome ntazi ingene imeze mugabo nakubwiye akaryoherwa no kugira imodoka 10 adashobora kuzigenderamo rero abantu nkabo nico gituma dusaba ko haje iryo shuri erega tutaragira conscience y'ivyo bica bigora ikigira kabiri nagira mvuge kwibi nuko ikintu kijanye no kudandaza aho usanga abantu bari mu butegetsi bashaka gufatanya ibintu bidafatanika ugaca usanga n'umudandaza amemita ashaka gutwara ugashaka kuvuza ingoma no kuzitamba ugaca donc ibintu biri incompatible ivyo rero twe tuvuga tuti umuntu wese hawa amabanga ya leta agiye mu bintu vy'urudandazwa uyo muntu deja ico ni kibazo gikomeye. Television Tanganyika.